Bimwe mu bibazo vy'abashingamateka kuri uyu wa 18 Ndamukiza, aho umushikiranganji w'ikigega ca leta Nestor Ntawuntuye yariko arashikiriza icegeranyo c'ingene amafaranga yakoreshejwe mu mwaka w'ibikorwa w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024 hamwe no mu gice ca kabiri c'umwaka w'ibikorwa umwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 harimwo amafaranga atozwa yo gukoresha indege y'Uburundi. Ayo mafaranga akama agaruka mu nteguro zose z'amafaranga. Umushikiranganji w'ikigega ca leta yishuye agira ati: kuri iki naco c'indege novuga n'ingingo izoheza igafatwa, tumvise intererano n'ivyifuzo, tuzoheza tugende tubishikirize muri leta. Mugabo ku gukorwa nuko ari amategeko ariko ameze. Indege iguma itegeza kwamirikira aba entreteni shakane niyo yoba itariko inovuga iraguruka. Mugabo murabizi ko ariko bimeze, ejo canke hirya yejo harashobora gufatwa iyindi ngingo, ni ivyiyumviro mwatanze, tuzoheza tugende tubishikirize muri leta, hanyuma leta ngirango izoheza igire ico ifashe. Tubibutse ko amafaranga agera ku miliyoni 500 ariyo yahoze atozwa buri mwaka yo gukoresha iyo ndege.